nyakubahwa mushikiranganji mu byo mujejwe harimo gushigikirana imibano agateka kazina muntu n'iterambere ridakumira, nyakubahwa muramatari w'intara nziza ya Ngozi, nyakubahwa mwaje muserukira umuhuzabikorwa mu bisata by'ishirahamwe mpuzamakunguni, banyakubahwa bakozi bakuru ba leta y'u Burundi, banyakubahwa murongoye komine ya Mwumba, banyakubahwa bakenyezi namwe bigeme mwaje muserukira amashirahamwe atandukanye, banyakubahwa mwese muri ngaha umwe wese mucubahira Imana yamuhaye, bashinga ntahe bapasoni namwe gwaruka tugira amahoro. Tugira amahoro, sangwa amahoro n'iterambere kuri bose na cane cane ry'umwigeme w'umurundikazi. Kuri uyu munsi uri hejuru igenekerezo rya 20 Gitugutu umwaka w'2023, Uburundi buramutse bwifadikanya n'isi yose mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umwigeme, umunsi usanzwe uhimbazwa ku igenekerezo rya 11 Gitugutu uko umwaka utashe. Ni iteka ntangere kuri leta y'u Burundi, ku mwigeme wese ahari hose, ku bavyeyi bose no kuri uwo wese yitanga atiziganya kugira ngo umwigeme w'umurundikazi yijukire kwiga no gukora mu bisata by'ubuhinga. Uyu munsi wemeje n'inama ya bose y'ishirahamwe mpuzamakungu mu mwaka w'2011 utangura guhimbazwa ku isi yose ndetse no mu gihugu cacu ciza c'u Burundi kw'igenekerezo rya 11 Gitugutu umwaka w'2012. Uyu munsi turiko tuwuhimbaza ku civugo kivuga kiti duhimirize abigeme kwijukira kwiga no gukorera mu bisata by'ubuhinga. Kino civugo kiduha akaryo keza ko kurimbura intambwe tumaze gutera mu bijanye no kwiga ibisata by'ubuhinga ku bana b'abigeme hamwe n'urugero tugezeko mu kubikoreramwo, gutereza amaso inyuma tukaraba iyo twavuye, aho tugeze, iyo tugana hamwe n'intambamyi zibuza umwigeme kwijukira bimwe biboneka kwiga no guhurumbira gukorera mu bisata by'ubuhinga hamwe no kwihweza icokorwa kugira ngo abigeme biyongere mu bisata by'ubuhinga. Kw'izina ry'abigeme b'abarundikazi mu Burundi nshimire leta y'u Burundi kutwigura twinshi n'imigambi itari mike yama iriko iratunganya kugira ngo agateka k'umwigeme kubahirizwe gusumba. Aho twoshimikira cane cane mu gisata c'indero, amashuri y'imyuga yaragwije bituma umwigeme aronka akaryo ko kwiga imyuga. Akarorero, leta y'u Burundi iherutse kubaka ishuri ry'akarorero ry'imyuga irusi mu ntara nziza ya Karusi. Mu gisata cyo kwiteza imbere, umugambi Programme d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes PAEJ waje nk'inyishu mu gutunganya ingurane kugwaruka n'umwigeme tutamusize inyuma. Tutibagiye ishigwaho ry'urubuga rw'ihuriro ry'igihugu rigaragaza ubushobozi bw'abigeme n'abakenyezi, Plateforme nationale des compétences féminines mu Gifaransa. Urwo rubuga rutuma abizi by'ubuhinga baronka akaryo ko kumenyekanisha ibyo bize kugira amashirahamwe akeneye gutanga akazi babaronke baciye kuri urwo rubuga. Mu gisata c'intwaro n'icamategeko, ishigwaho ry'igisata kijejwe iterambere ry'abigeme mu bushikiranganji bwitaho ineza y'abakenyezi n'iterambere ridakumira byaraduhimbaye kuko twabonye ko tugiye kubandanya twitabwaho bimwe bishemeye. Turashima kandi ishigwaho ry'integuro y'itegeko rigwanya ububisha bukorera ku ngurukana bumenyi no ku buhinga bwa none mu Burundi, ariyo twita projet de loi portant la répression de la cybercriminalité au Burundi. Mu gisata c'amategeko na kiremwa muntu,
mu gisata c'agateka k'ikiremwa muntu, guha abigeme akaryo ko kwigana no kuyaga ibyorushiriza gufasha kuduteza imbere agateka kabo. Banyakubahwa mwese, dushimye kandi amashirahamwe mpuzamakungu nayo ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi ategura akongera agashira mu ngiro imigambi ishigikira intumbero ya leta y'u Burundi yo kwigisha no guhamagarira urwaruka na cane cane abigeme kwijukira ibisata by'ubuhinga. Kubera utwo twigoro twa leta n'amashirahamwe bafashanya, umwigeme w'umurundikazi hari intambwe amaze gutera. Aho twovuga umwigeme w'umurundikazi ariga akongera agakorera mu bisata by'ubuhinga kandi bimworoheye. Igitigiri c'abigeme biga cariyongereye mu mashure ku buryo ubu umwigeme yiga akanaminuza, akaba umuganga, agakorera mu bisata by'ubuhinga bwa none na ngurukana bumenyi, iby'ubwubatsi n'ibindi byinshi. Ubu umwigeme w'umurundikazi aramaze gutera intambwe mu kwitunganiriza imigambi mu bijanye n'ubushakashatsi. Uno munsi umwigeme w'umurundikazi araja mu nzego zifata ingingo mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu. Naho hari byinshi bimaze gukorwa, haracari intambamyi nazo nyene zoshimikirwako. Aho twovuga igitigiri gito c'abigeme bahurumbira kwiga ivyo bisata by'ubuhinga, ivyo bigatuma n'imico n'imigenzo y'ikirundi ica intege umwigeme. Ukudaha agaciro gakwiye imisi mpuzamakungu yahariwe ubuhinga n'ubushakashatsi ihimbazwa ku matariki ya 11 Ruhuma na 28 Ndamukiza uko umwaka utashe. Abigeme badashobora kuronka twa dukoresho bakoresha mu gihe bari mu butinyanka kubera utwo dukoresho tuzimvye bivanye na mikoro make. Kubera ivyo byose twashaka gusaba leta y'u Burundi, abayifasha mu migambi yayo, amashirahamwe yigenga na cane cane ay'abakenyezi n'abigeme gushira ingufu hamwe mu guhimiriza abigeme kwiga ibisata by'ubuhinga kugira ngo tuzoshike kuri ya mbona kazoza leta y'u Burundi yihaye y'igihugu cifashe mu mwaka w'2020 hamwe n'igihugu giteye imbere mu mwaka w'2060. Guha agaciro imisi mikuru mpuzamakungu yahariwe iby'ubuhinga n'ubushakashatsi no gushigikirana bimwe biboneka abigeme bize iby'ubuhinga hamwe no gufasha rwa rubuga rwashigwaho ngo rumenyekanishe ubushobozi bw'abakenyezi n'abigeme rugakora ukuri kwamye. Twasaba kandi itunganywa ry'amahiganwa, amasabukuru n'abahayanishagurisha ku byahinguwe n'abakenyezi n'abigeme bari mu bisata by'ubuhinga kugira bimenyekane maze bagire intege zo gutera baje imbere. Turasabye kandi leta y'u Burundi kugabanya igiciro c'ibikoresho abigeme bakoresha iyo bari mu butinyanka biciye mu kubikura kw'amakori, ndetse bamwe byoshoboka bitangwa ku buntu mu mashuri. Dusabye abavyeyi kugira uruhara ntangere mu gushigikira, mu gukundisha, gutera intege abana babigeme kwiga no gukorera mu bisata by'ubuhinga. Turasaba dushimitse abavyeyi ngo bagarukire inzero y'urwaruka. Turasabye ngo mu miryango habe ibiganiro byinshi kandi byimbitse kugira abana bamenye byinshi babwiwe nabo bizeye, kandi n'abana baganirire abavyeyi ibibazo bibagora. Byofasha cyane mu bijanye n'indero y'urwaruka ndetse n'ivy'ishure byotera imbere cyane. Mu kurangiza kano kajambo nitwogenda tudashimiye ubugira kandi bimwe bivuye ku mutima leta y'u Burundi kutwigoro yamiriko iragira mu guteza imbere umwigeme w'umurundikazi. Niharambe ubumenyi n'ubuhinga ku mwigeme w'umurundikazi, niharambe iterambere kuri bose na cane cane ku mwigeme w'umurundikazi. Murakoze.